rero cy'uyu munsi kiravuga ngo mbega Yesu Kristo niwe abo mw'isi bose babwirizwa kuronkeramwo agakiza kugira ngo baronke ubugingo budashira. Nico cigwa cy'uyu munsi. Rero umwigisha wanje mu minota yiwe 15 ndabona ariteguye neza kandi afise byinshi ashobora gushikiriza muri iyo minota. Reka tumuhe kaze kandi turabona yuko aberewe, kumbure hari byinshi agiye kutwigisha kuvyerekeranye n'inzira abantu boronkeramwo agakiza. Karibu. Haleluya. Amina. Amahoro y'Imana abane namwe mwese muri hano muri kino kibanza. Amina. Ego nkuko tubibona tugiye kuvyiga muri kino cigwa, icigwa kivuga ngo mbega abo mw'isi bose nibo mbega Yesu Kristo niwe abo mw'isi bose babwirizwamo kuboneramwo agakiza kugira ngo baronke ubugingo budashira. Rero aha tumaze kuvuga iri jambo agakiza, rero yuko tumanza kumenya iri jambo agakiza risigura iki. Rero tugiye kunsigura ya rino jambo agakiza, tubona neza yuko iri jambo agakiza dusanga muri Bibiliya cyangwa se mu bindi bitabo ni ijambo ryakoreshwa mu bihe bya kera cyangwa se no muri bino bihe, rigomba kwerekana ikintu giteye ubwoba gisugereje abantu. Musomaji, naam, gitabo ndabira mu gitabo cyo kuvayo kigane cya 14 umurongo wa 13. Kuvayo 14:13 turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mose yishura abantu ati, ntacyo mutinya, mwihangane gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Ziragimana nacu yagwa icubahiro. Amina. Rero tubona neza yuko aha Abisirayeli bari basugerejwe, maze bamaze gusugerezwa babona yuko ibintu bigiye kubabako nabi, bica bituma Mose aba ijambo ry'indemeshanyo yuko Imana igiye kubazanira agakiza. Rero iri jambo tubona agakiza kandi ni jambo ryerekana neza yuko abantu babwirizwamo kugira gukiriramwo icyaha. Musomaji, naam, Matayo 1 umurongo wa 21. Matayo 1:21 haravuga ngo, ego Matayo 1:21 azovyara umwana w'umuhungu, ego nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha vyabo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Amina. Tumaze kubona rero yuko ako gakiza, tumvise ijambo agakiza mu yandi majambo ni jambo nuko tuza gukira icyaha. Rero duhereye no mu bihe vya kera, mbega abantu bakira icyaha bimeze gute? Musomaji, naam, ndabira guharura 15 umurongo wa 27 ushikane ku murongo wa 31. Guharura 15:27 haravuga ngo, ego kandi umuntu niyakora icyaha ku mutumba wiwe, ego mu buryo butari ubw'ibigirankana, ego azatanga impene ivyara itararenza umwaka kw'ikimazi cyo gutangirwa ivyaha. bazugeza tubona neza yuko Imana yabwiye abantu ati umuntu niyakora icyaha ku mutumba wiwe, no kuvuga ngo akwiriye gutanga ikimazi. Bandanya, uwo muntu caguye ko umuherezi azamutangire impongano imbere yanje, amuhongere nawe azoharigwa. Muze mugire icyagezwe kimwe ku muntu icyaha caguye ko ari umwisirayeli w'imvukira canke umunyamahanga ababamwo. Ariko umuntu niyagira icyo akora ku kagagazo ari imvukira cyangwa umunyamahanga, azoba angaye jewe uhoraho, uwo muntu azacibwe mu ihanga ryabo. Izina ry'Imana yabwa icubahiro. Amina. Aha rero tubona neza yuko muri rino somo nanze ntabwo ryatandukanije ngo ryahawe Abisirayeli cyangwa abandi bantu. Aha tubona neza yuko havugwa ngo umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu wese niyo yakora icyaha atabigambiriye azatange ikimazi, ariko ngo ubikora ku kagagazo azacibwe mu bwoko. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Rero ngaho bishobora guca twibaza ati mbega abatari babifise nayo byari guca bigenda gute? Ariko tubona neza yuko kuko Imana ikunda abantu bayo yaciye ibaha n'ingene bakwiye kubigenza. Musomaji, somera Abalewi ikigabane cya 15 umurongo wa 11. Abalewi ikigabane cya 5. Abalewi ikigabane cya 5
umurongo wa kangahe mwarimu? wa 11 banguka haravuga ngo ego ariko niyaba atoshobora kuronka n'izo ntunguru zibiri canke ivyana vy'inuma bibiri, ego azazane ishikanwa ry'icyaha yakoze ry'ikigira 10 c'ingero yitwa efa y'ifu igogoretse, ariko ntaza yisukwe ko amavuta canke ngo ayishire ko imibavu, kuko ari kimazi gitangiwe ivyaha. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Aha rero duca tubibona neza yuko kuko Imana yakunda buri muntu wese akoze icyaha, nubwo yaba adafise za mpene, nubwo yaba adafise za ntama, yabwiriza kugenda guhiga icyo ashobora kugirana, ikimazi icyo ashobora kugirana ashobora gutanga. Rero ivyo si ukuvuga yuko bitagizene bitashingiwe na musomaji. Somera Korani tukufu kigabane cha 3 umurongo wa 39. Turabe neza yuko mbega ibi bintu eske byo bavyaraheze cyangwa na n'ubu biracakizene biracariho, mbega nyimba biriyo bikorwa mu buryo nyabaki. Musomaji sawa yarutsanya kuko turagenda Korani kangahe? Korani tukufu 3:39. Sawa banguka kugira ngo turabe ingene byakomeje kugenda kugira ngo abantu bakomeze kugirane, bakomeze gukira icyaha kugira ngo baronke ubwo bugingo budashira. Inaimba ikisema ego alipokuwa akisimama chumbani akisali. Hali igihe Papa Yohana yari mu cyumba ariko aragirane ariko arasenga, malaika wakamnadia, umumarayika aramuzako, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya, atangeka uhoraho araguhaye Yohana, atakaye kuwa mwenye kusadikisha azoba icyemezo cyangwa se uwo kwemeza kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, ijambo liva ku Mwami Imana, nani Bwana kandi n'umwami, na mtawa kandi n'inzira, na nabii kwa watu wema, kandi n'intumwa ku bantu bese. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero cyatubona neza yuko Imana yaciye irungika Yohana kugira ngo aze kwemeza Yesu Kristo. Rero uko kwemeza Yesu Kristo yaje kumwemeza kugira ngo wenyen abantu tugirana, abantu dukomeza kuronkeramwo agakiza. Musomaji naam somera Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 29. Yohana ikigabane cya mbere 29 haravuga ngo bukeye bwaho na Yesu aza kuri we, ego aravuga ati ego nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero mu bihe bya kera ubwo batanga amapfizi y'intama, ubwo batanga n'ibindi bitandukanye, rero Imana yabonye yuko ivyo bitokomeza kugirane, bitokomeza kubaho, bica bituma irungika Yesu Kristo. Maze Yesu Kristo aje kuri Yohana niwe yaciye amubona, nk'uko duhejeje kubisoma muri Korani batubwira yuko Yohana azoba icyemezo. Ni nako amaze kumushikira Yohana yaciye avuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukora icyaha cy'abari mu isi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero duca tubona neza yuko uwo Yesu Kristo ari we mwagazi w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Musomaji naam somera Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 12. Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 12. ego haravuga ngo ego ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ariko bakiriye nde? Yesu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Ni ukuvuga ngo rero uwo Yesu kugira ngo abashe kugukiza icyo cyaha cyangwa se abashe kugukiza ibyo byaha, ni ukugirane nukumwakira. Rero umaze kumwakira tubona neza yuko ucuronga ububasha bwo gucika umwana w'Imana. None eske mbega hari abantu baba baramwakiriye? Musomaji somera Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 41 ubanaye ku murongo wa 42. Twumva icyo Bibiliya itubwira ku bantu bagizene, ku bantu bamwakiriye. Yohana 4 ikigabane cya Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 41 kugera 42. turasoma mu izina rya Yesu. Ego
hizera abandi benshi baruta abambere yego kuko biyumviye ijambo ryiwe, maze babwira uwo mugore bati uwo ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, yego kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko uyu ari umukiza w'isi vy'ukuri. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero uko kwakira Yesu tubonye yuko ari ukugirane, ari ukwizera, ari ukumwizera. Rero aba bantu baramwizeye, bamaze kumwizera baca barashinga n'intara bavuga yuko ari inde, ari umukiza w'isi. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero ca tubona neza yuko Yesu Kristo icyamuzanye ntabwo ari ugucira imanza abari mu isi, ariko no kugirane, ahubwo no kugira ngo abari mu isi bose bamwizeye bagirene bakizwe. Musomaji, Naam. somera Yohana ikigabane cya 12 umurongo wa 46 kugeza 48. Turaba mbega Yesu Kristo icyamuzanye yoba yari ingingo imwe yonyene yo kugirane, yo gukiza abantu gusa. Yohana 12:46 ku basoma n'abandika haravuga ngo, Ego. umutwe w'amajambo uvuga ngo icyazanye Yesu mu isi. Ego. Banda Naje nyaruza. mu isi ndi umuco, Ego. kandi ngunyizera wese ntazagume mu mwiza. Ego. Ariko nihagira umva amajambo yanje, Ego. ntayazigame, Ego. sigenda mucira kwiteka, kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Amina. Nukuvuga ngo rero Yesu Kristo icyamuzanye kwari kugira ngo abantu bose bagirane, abantu bose bamwizera bagirane bakizwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Ikibazo umuntu ashobora guca yibaza ikibazo ati mbega ibi bibwirwa abakristo gusa? Oya, ntabwo bibwirwa abakristo gusa. Musomaji, Naam. ndabira Korani ikigare cya 43 umurongo wa 61 turabe icyo hatubwira. Mbega Yesu Kristo niwe yaje gukiza abakristo gusa, cyangwa se n'abandi bose nkuko tubibona bagenzi bacu b'Abayisilamu bari ngaho nabo barimo? Musomaji, Inaongea akisema yego, yeye Nabii Isa wewe inuma Yesu ndiye alama ya kiyama ni kimenyetso cy'umuhero ambayo kinatukaribieni ikitwegereje, na nifuateni. kandi munkurikire. Ni Muhammad ariko aravuga, Hii ndiyo njia iliyonyooka. Musomaji inge gato, uni Muhammad yariko arababwira ati Yesu, inuma Yesu ni kimenyetso cy'iki? Ni kimenyetso cy'umuhero, kandi icyo kimenyetso, kandi uwo muhero uragizene, uratwegereje. Aravuga ngo rero bandanyaho Na nifuateni. kandi munkurikire. Muhammad niwe ariko arabwira Abayisilamu cyangwa se abamukurikiye. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Iyi niyo nzira igizene igororotse. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko tubibonye muri kino kigwa, Yesu yaje gukiza buri muntu wese azi yuko agirane, azi yuko aba kuri ino si. Kandi rero kugira ngo uwo muntu akizwe nuko amwizera. Amaze kumwizera rero uwo muntu azoba agizene, azoba akiza. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Tubona neza yuko ibi bitabwirwa twebwe gusa, bitabwirwa abakristo gusa, ahubwo n'Abayisilamu. Muhammad ababwira yuko bakwiye kugirane, bakwiye kumukurikira mu gukurikira Yesu. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero ikigwa cyacu cyavuga ngo mbega Yesu Kristo niwe abo mu isi bose babwirizwa kuronkeramwo agakiza kugira ngo baronke ubugingo budashira. Nicyo kigwa twari dufise ubwo duhejeje kubona neza yuko Yesu abamwizeye bose bazoronkeramo ako gakiza. Ako gakiza rero bamaze kukaronka bazoca bagirane, bazoca baronka ubwo bugingo budashira. Wewe rero uri kuranyumviriza, uhagaze muri kino kibanza, cyangwa se ijwi ryanje riko rigushikira uri ahantu hatandukanye, tubona neza yuko Yesu Kristo yaje ngaha mu isi kubwajewe na wewe. Yaje ngaha mu isi kugira ngo ukizwe ibyaha byawe, kugira ngo ngize ibyaha byanje, kugira ngo twese tuba muri ino si dukize ibyaha byacu, kugira ngo tuze twirengere ubugingo budashira, kugira ngo duhunge rwa rupfu rwazanwe n'iki? Rwazanwe n'icyaha. izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amina. Rero
ngutumirira muntu wese uri kuranyumviriza kugira ngo ufate inzira ubona yuko ari nziza kandi ubona yuko ibereye kugira ngo ntuzopfe ariko uzugirene ariko uzukire kubwa Yesu Kristo maze uzokwame uriho iteka ryose nkuko tubona neza yuko Yesu Kristo ari watanga ubugingo budashira. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amina. Reka dushimire umwigisha ku mwanya w'iminota yiwe 15 afashe mu kutwigisha inzira abantu bose dukwiye gucamo kugira ngo dushike ku kuronka ubugingo budashira. Kabir, Allahu Akbar. Nta kintu kibabaje nk'abagabo bangana nk'uku bakatuzanira abantu batariko baratwigisha. Nije sindanyugwa menye iyi nzira. Oya kwere. Uyu mwarimu bazanye cyangwa bashatse tube twaza ngako turamwumviriza gusa. Munyeshuri. Karibu ustazi